narabanje ndagura imbwa. Oya. Shari naraguze imbwa izorarira mu rugo. Naciye ngura akayabu ndagashira mu nzu. Kazoza karafata imbeba harya kahimbye. Uzumva yisanira guteterera. Ubu. Sheri! Yo, amahoro cyane. Manzu mparira rero she amakuru y'imisi. Cyane beza kuri wewe ngere ngitsi imisi ndakurondera kuri telefone ndakubura nyamahoro wayishize. Warampevye. Uheruka nubwira ngo ugomba ntware nararindiriye narabuze. Yo, uratije ko narakubariye. Yuko nzobanza ngura ibitungwa ndabishira mu nzu ndunde. Hamace ndakuzana. Ubu rero yakubwira ivyo namanje kugura. Narabanje ndagura imbwa. Oya. Shari naraguze imbwa izorarira mu rugo. Reka kumbarira. Yindi wishe jewe nje ntashe. Ukabona ubonye shebu cyo canke nabo. Utarutangira kukumara kugarugura. Amara mpeje kugura iyo mbwa. Shari ndakubwira. Naciye ngura akayabu ndagashira mu nzu. Kazoza karafata imbeba harya kahimbye. Kazoca kaguma kabira kagura. Oya, reka kumbarira. Aho mejeje rero kugura ako kayabu. Naciye ngura impene zibiri. Naguze igihebe. Ngura n'impene katsi. Kugira igihebe kizokwimya impene katsi. Igihebe rero gitangiye guhebebeza harya impene yarinze. Utozakumva gitangira ngo Yewe farisa babikaje. Kubona aryohewe simba ndiko ndatwenga. Impene katsi rero nayizoca ugumva yabira igumvugara sito gusa ndaheza nakagurube Nisura kazokura Rugurube runine ugasitereye mwidundo kazoca gatangira kuguma kabira. Oya sheri gazahuranyishe ukuri. Nashitse nkuru naziranyishe aho rero zoca ngura n'inkoko zibiri zimwe bita rene vyimutoye inkoko kazi n'isake ego hamwe yasake hageze saa 9 canke saa 10:11 tuza twumva yiri hariya mu gikoni ikitangira gukubita ngo Beriyo nkoko ya mutoyi ico tangira ari yumvise ico tangira gutetere Uzumva yisanira guteterera ubu Naho nukururanisha Bahero shiri ndakubwira ivyo bintu byose umbwira namabuye urero usubira inyuma sisubira muhira aharureme ko genu janye ahureme bunye ko gena gutwara ndaje mukunya mu vyeme bunye byose umbwira sinabiho aharanya mu vyeme bunye ngenda ndagutwara